kuboko kuno mugabo bita Ousmane Dembele no kuguru kwiwe no kwati n'umutwe wiwe n'ivyumviro byiwe byose gushira ko no mugabo bona ko discipline agiye kuba yongerekana ko vaza ni umufasha canke umugore wiwe amukuye mu gihugu cya Maroc bona ko byamfashe kuba yo kwiyadapta mu kuba yubo mukinyi afite discipline kuko byaravuga ko no mugabo Dembele uko cya discipline kitari kirenga akikwa Barcelona basanga yitahira no gufungura yafungura ivyo yishakiye yafungura nabi ko sanga umukinyi agiye kwagira ibintu bazo vyimvuna ko bitabuza ko ari umugabo afite talent exceptionnel umukinyi mwiza yovamo umukinyi w'igitangaza mugiye yifashe neza nuko equipe ya Paris Saint-Germain imufasha kuba ari umukinyi w'igitangaza araza afasha club ya Paris Saint-Germain gutwara Champions League bwa mbere mateka afasha club gutwara cha championnat Super Coupe yari muri Ligue 1 barayitwara bana ko umukinyi yakoze saison exceptionnelle muri equipe Paris Saint-Germain gutwara FIFA the best nubwo ngo cyari gembo cyongereye ko kuvyo yakoze nkashimwe kuri Ousmane Dembele nta byino uvuga ko giye kuraba ibiharuro byiwe biragaragara ko ari umukinyi yarakwiriye gutwara the best kongira ku Ballon d'Or so nuga ku ruhande rwanje kuri Ousmane Dembele no comment kuno mugoro mu Faransa sinzi ko ariko kongeraho gato canke kuco witwa Ousmane Dembele ugutwara agashimwe ka Ballon d'Or bwana Yusoni canke nawe uravuga uti Ousmane Dembele niwe mukiriya arabe kano gashimwe nta nibindi bintu vyo kuvuga ko amajambo menshi ati nimba atwara agashimwe ka Ballon d'Or akongera kandi agatwara n'agashimwe ka FIFA the best kuko no musuravye wanashaka bwana Yusoni agikutwara agashimwe ka FIFA the best mu 2053 ibitsindo 35 atangwa na sejure 6 akaba gutwara yatwaye ibikombe vya UEFA Champions League atwara Ligue 1 atwara Coupe de la France atwara Trophée des Champions yongera atwara UEFA Super Cup akaba wanashaka yarakoze ibintu vuga bidasanzwe kuba ndavuga nko giti ciyo canke kuba cyo witwa individuel hariya yatsinze ibitsindo vyinshi muri Ligue 1 yongera mu mukino vuga yaranziga ngo rya Ligue 1 yongera kandi abantu mu mukino vuga ngo yaranziga ngo rya Champions League no kuvuga ngo witwa Ousmane Dembele yarose ubushimwe bwo kuba uwo yatsinze ibitsindo vyinshi ego yongera aba umukinyi yaranze Ligue 1 yongera kandi aba umukinyi yaranze UEFA Champions League nta vyinshi nosa no garuka ko cyane kuri Ousmane Dembele kuko twagashimwe yarakwiriye kandi kanatsinda novuga ati mu myaka yose renganye bako batanga ubushimwe no mwaka novuga ati bo batanze agashimwe katidogiwe n'abantu benshi cyane ariko bavuga ati nubwo uba mwiza gute canke nubwo umwera gute nta muntu abura abansi nta muntu abura bamuvuga nabi nta muntu abura bamunegura Ousmane Dembele yagahawe yagashikirijwe ari mu bakinyije kubganje na hamahigwe cyane bafise ubwo bubosha bwo gushobora kugatwara hariho Ousmane Dembele Lamine Yamal nawe nyene ari mu rutonde je kubganje navuga ati aba ni bamwe mu bakinyi hazova mu mwasha kugatahukana Raphinha nawe nyene arimo ariko uretse ko muri no rutonde rwa FIFA the best abakinyi 11 hari bimwe canke hari tumwe mu tunenga umuntu yogaruka gatora arabigarukako ivyo tebigarukako kabisa hariho tumwe mu tunenga umuntu yogaruka gatoramwo ariko kugashimwe koko katwawe Ousmane Dembele yaragakwiriye ubona rekure bombe nta kibazo kabisa ndayireko twituritse kabisa ko nibiba ubundi twe turavuga witwa Ousmane Dembele kuko niwe mukinyi novuga ngo azi imbere y'abandi bose ko twagashika fa the best niwe meilleur bitsere niwe meilleur joueur kabisa dorane wa FIFA birumvikana ko biragaragara si France Football canke yewe yabitoye ngo ati ni FIFA ko biragaragara ko nubwo yakoze bidasanzwe muri uno mwaka 2024 haba muri equipe yiwe malgré ko muri equipe nationale byanse ariko numu wasorona ko muri equipe ya Paris Saint-Germain haba individuellement gushira ko collectivité korero collectif equipe yiwe numu mugabo yakona ko icyo bita contribution yaragaragara ko nubwo Ousmane Dembele ayoboye projet ya Paris Saint-Germain mu kuza kwiha ibikombe bitandukanye wanashaka muri UEFA Champions League kandi cyane kubona buriya icyambaye kano gashimwe cyane ni UEFA Champions League ko yaragaragara ko umukinyi yahaye igikombe cya UEFA Champions League ino equipe Paris Saint-Germain yafashije no vuga ngo equipe itwa Paris Saint-Germain gushobora kuba inatwara wanashaka kano gashimwe nako kino gikombe cha Champions League cyane nabananiye wanashaka kugeza muri gino gice ushaka kubatwara hariya mu gihugu cy'u Bufaransa bavuga ati equipe itwa Olympique Marseille niyo equipe igenda iyobora izindi mbwa kugeza muri kino gihe no vuga ngo niwe yaraye atwagashime kandi amaze kuvuga ko yafashije ibintu bitandukanye rero nkuko mwamaze kuvyumva tugomba twinjire kuri CG yacu yo kuri FIFA the best yo bisumba izindi zose iyo CG ivuga ati hari abakinyi 11 bateretswe hanze nigango na FIFA the best abakinyi banatonze ko n'abakinyi wanashaka tugende tunabadondagura iyo ni FIFA yabatoye FIFA the best iyo batoye FIFA canke bo barakonfirma bashaka vi FIFA ya confirmer tano bwo ifise yashizeko akavira avuga ati ibintu nivyo haraka abantu bagira imitima ikomeye kuko buriya ushaka kuzana ikintu ukavuga ati
ihinda kibona kumbwa bafiga bati oyi ibi bintu sivyo Sharika ibi bintu nakubwije ukuri ibi bintu nubwo businziriye utabona neza ibi bintu mu mupira w'amaguru ibi bintu bikorera ba mu mupira w'amaguru mutaraja muri ivyo vy'umupira w'amaguru reka mbanze ndababwire kugira ngo muvyinjiremo neza kuko numva ukuntu ko muragomba kuvyinjiramwo simumwumva harageze ko tuvyinjiramo wowe uri kurana tunyotiza kandi iyo ngeso siyo abakinyi 11 rero azoyibana muri akejo gusa Yashi. ahandi yo bijana nta kejo tuzomufatira ingingo ibyo kuma tunyotiza tuzovyihanganira ni boss ari kuri mikro ya mbere wa mugabo warakugarira mikro ata ndayugara ndashobora kukugarira ko Houston wayo kugira ati nubu nyene bwa ati Houston ntuzwa gukora ucu utaha nenda navyibagiye yego ni boss turamuyoboka nyakuba waganza sabwa nenda navyibagiye ganza sabwa rero twinjire bakintu uvuga ngo 11 nuko nari nihekuye ndashaka guhindura nkaza kuzimiriza ko mikro yamura tubabarira abanyakubaho turababari nuko rero abakinyi 11 nuvuga ngo mwigore bazanye witwa Gina Donnarumma n'umukinyi yahora kina tugenda kuri umwunga hani no comment arahabereye aho hantu sawa hama mu mutima defense n'uwitwa Virgil van Dijk n'uwitwa William Pako aho hantu genda afite amakenga gira ko rero uvuga rero aho nyine ufite amakenga ariko urazi ko Virgil na Pako bakina nimero 4 bose bakina ibubafu bose hariya ahantu cangaruka nkabaza ati ni gute ntabonyemo umwana ku Barca oya ku Barca reka hari abandi bakinyi reka kapitene wa Paris Saint-Germain witwa Marquinhos agere kuhagarara oya yose niko ibona yewe gayi oya reka vrem ariko muri defense VVD defense ukayibonamo Van Dijk hamwe na Paco ukabonamo ku Barca why Paco Barcelona kabaye how gute wobisigura ariko uri kuribaza ko ku Barca baye mwiza gusumba uyu musore wa Paris Saint-Germain Marquinhos erega Marquinhos yabaye mwiza mu muguri mwiza urakoze cyane kana ubundi ko yabaye mwiza mu kinyuri ariko ku Barca nawe yafashije umugutari mwiza erega Houston ntaraguciyemo na Robert nimba mukunda kubona bano bushimwe hari izindi erema wanashaka nziza ziko zirigenda neza ahandi hano mugabo kubera ko imigwi yabo itigere neza bisanga batariko baragira ko tabarongo bushimwe base nk'akarorero Paris Saint-Germain ibikombe byose yatwaye canke ibyo yashitse ko vyose uruhara rwa Marquinhos rwabaye rwahe runini cyane cyane yewe kapitene emblematique ni kapitene nivyo twazwa umulideri niwe yarayoboye equipe Paris Saint-Germain muri Axe waravye match ya Paris Saint-Germain ariko Houston ntanaguciye inyuma kwa Paris Saint-Germain inyuma kwa Paris wani inyuma kwa Paris yeah simvuze ngo sinzi sinovuga ngo defense yose inyuma kwa Paris hose dusemo n'umunyezamu notamo umunyezamu oya reka kuko Paris yarasimbye vyinshi yarasimbye runini bayifashijwe na Donnarumma subira mu cyo kintu twumve ivyo bintu inyuma hose kwa Paris Saint-Germain notoramo Donnarumma abandi bose cyabagenda umviriza yose nibogenda bose ariko cyane cyane je notoramo Donnarumma ariko Paris Saint-Germain nziza twabonye nuko yafashijwe cyane uruhara runini rwabaye muri attaque gusumba uko rwabaye babonye contribution ya Marco yitwa William Pako kazaba Marquinhos mbe akarorero bwira imigi komakomeye yahuye na Paris Saint-Germain ucumbwiye ati Marquinhos yakoze igikugwa cyo gufata umustar akomeye nk'uyu bro yagaragaye ariko Paris Saint-Germain ntiyewe na equipe ariko muri FC Barcelona warumva ngo yo Keresi ndamufasha ariko muri FC Barcelona warumva ngo Mbappe ngo vyanse ko arengana kwa Barca ariko yo Keresi yaramufashe serugira si vyanse ko arengana kwa Barca na grande buri ko rakuzanira urakoze ba Harry Kane vyanse ko barengana kwa Barca umwana yabaye umwe yagize uruhara mu gufasha umugwi FC Barcelona bashika muri demi finale ya UEFA Champions League bikuranyuma uramwemeye ku Barca kabisa una ku Barca gugumana ku Barca wawe raba akarorero raba inkino zose FC Barcelona yagira gomboza defense bagahindura defense yagira hora nibazo ibiki unomushimye ko bata imyikomo kuri Ronaldo Araujo ngo buri rukino rwose Ronaldo Araujo bamwinjije yakora ibisanga vyatumye na FC Barcelona igenda kuvamo FC Barcelona itsindwa na Inter domira muri demi finale yabahemukiye bagatsindwa si wabahemukiye ariko atarinjira igifishwe na n'umwana twa ku Barca FC Barcelona ntiyari ifite amahirwe menshi bavuga ati ngo inyuma hagaze neza ku Barca wanashaka Virgil mukuru mwashema ku Barca numva ko FC Barcelona inyuma hagaze neza kubera umwana twa ku Barca erega Virgil wanashaka Virgil van Dijk bamuzimo ajya kugira ngo atwaye championnat ya Premier League nta kindi kintu cyatumye bamushiramwo niko yatwaye ishiganwa rya Ligue ikinangaza se kindi bona Ridike nuko uyu mugabo bita William Pako na Virgil van Dijk bose akina ku ruhande rumwe bakina ububamfu ariko uyu Pako wewe nibaza ko uwe yarabereye ntacyo tumushyiraho nta kibazo ko abwo uwo bari kuba bari kumwe mu gihe
Virgil van Dijk na Paco bose akina iruhande rw'ibubamfu kuramo Virgil van Dijk hajya ahantu hagarara inde ubitewe ida mu Paco hama Virgil mukuremwo uzane kapitene emblematique wa Paris Saint-Germain witwa Marquinhos utereke hajya ahantu axe defense yose ya Paris Saint-Germain nta muntu yoza gutera induru ngo byagenze gute defense yo ya Paris Saint-Germain ico nabonyemwo ntanabigiyemo naho birebire base gushiyamo abakinnyi babiri bose ba equipe imwe nka Paris Saint-Germain nokuri kw'Imana baravuga ati umukinnyi umwe yigene neza mu gihugu cy'Ubwongereza undi yifugene neza muri championnat ya Ligue A na Champions League ati niwe mukino uvuga ko no munsi karekana ko ari we mukino uvuga ngo bariko bashira imbere gusumba abandi bakinnyi umviriza nakubwire defense ya Nuno Mendes na Hakimi Jeyo ndayemera sindayipinga ariko muri axe umbwiye ko uzana ngo defense ya Paris Saint-Germain vraiment oya ukuvuga ngo naho nyene Nuno Mendes na Hakimi kare na cyane bagaruka kuko baragize n'uruhara mu bijanye n'ivyo kurondera itsinda uko ga defense yabuje baramonta neza bagatanga amasante neza kanasinda bakanatsinda uziko defense ya Paris Saint-Germain yabuje gukina attack ya Arsenal na Liverpool ka musore oya ariko kintu ngoma mumbwire no defense yose muri rusangi kuri kabiri kuri gatatu kane na gatanu mumbwire ingene mwoshobora kuba mubona umwe yo abari bakwiye kuba bakora haje mugira ngo dushire kuba tugiye tunabigenza neza gusumba je defense ba fullback ndabemera ariko muri axe je no gushiraho Pacho na Kubarsi nuvuga ngo Kubarsi n'uwitwa William Paco ego hama kuri kare kazana izina rizuka izina rya Hakimi gatatu Nuno Mendes nawe Robert hariya urabibona gute ya munzi zimeze gute nawe ubwawe kuri kabiri Hakimi ni what no comment nta commentaire kuri gatatu kwa Nuno Mendes hano yamurushije ku mwaka wize ariko je ndagira bankira muri act sichora kumva nimba koko bafashe buri mukinyi kuri poste yiwe witwaye neza sinahura ukuntu wazana Virgil van Dijk na William Paco bose akina ku ruhande rw'ibubamfu mu mutima defense ko cyushira muri axe bose ninde yeburi wundi hajya swat nimba ubona ko Virgil atarushije Paco kuramo Virgil nimba Paco atarushije Virgil kuramo Paco hahagarara w'umuntu umwe urondera undi mwaxiare uterekamwo hari mu axe centrale byumvikana ko ajya ahantu bahingamye bafashe bakina kuri poste imwe babatereka muri axe hano no mfitiye amakinga rero kuri FIFA the best ibintu bagiye ko bakurikiza ajya ahantu ni kuvuga ngo iko ndabumvise uko muravuze muti haba kuri kabiri ni sawa haba kuri gatatu ni sawa muri defense mugabo hari izina ryagiye muri taririmwo neza cyane iryo zina ryo mwagumye muri garuka ko ni izina rya Virgil van Dijk oya se Virgil gusa reka tu balance akate bagabagera kuri babiri uwe ku mbono zawe byo turaraba ariko genda udoma ko bova mu cyarimwe bose canke umwe uguma mwo yobande reka dukoresha ino mvugo tujye kureba kuri Virgil van Dijk yakoze muri equipe ya Liverpool of course yafashe gutwara championnat ya Premier League ariko muri UEFA Champions League yakoze iki muri FA Cup yakoze iki muri Carabao Cup yakoze iki nukuvuga ngo equipe yakinira twa igikombe kimwe cha Premier League gusa cyonyene ariko William Paco byimvikana ko yatwaye igikombe cyane cha Champions League atwara Ligue 1 atwara Trophée des Champions atwara na igikombe cy'umufaransa cy'uwabo Faransa aragitwara anashika kuri muri demi finale yande ya Monde de Club numukinye yagize kuri ahubwo bari muri finale basi muri finale basi muri finale of course byumvikana ko Virgil van Dijk kuravamwo William Paco arahasigara hajya ahantu rero randi ruri mu defenseur mwotereka mwajya ahantu kuko byumvikana ko bafata aba nimero 4-2 ukabatereka mu mutima wa defense busari babiri ari ndozine cyo bani cyo kunda nimba koko bagiriye kuri poste par poste byumvikana ko umwe aravamwe ariko nimba batsagiye kuri poste par poste bakavuga ati umudefenseur central bose nibagume hajya ni sawa ariko bakaba bagiriye kuri poste par poste barakuramo Virgil van Dijk hasigemo Paco bazi n'undi defenseur mwiza duterekemo swat atari uri umugabo wa Paris Marquinhos mugano wanoze wazane ku Barca bazane ku Barca mutereke mu mwana yarakoze kabisa birashimwe utabibonye yarambi ntabyabonye nuko yumukije bataka beza gusa tuve inyuma tuje hagati mu kibuga naho izina rya Pedri Gonzalez ya wewe ni Vitinha Jude Bellingham Cole Palmer nabakinisha kuri bane okay Vitinha aka V ndashizeko yabwirizwa kuba ari muri 11 Pedri Gonzalez nubwo sinziriye uteza kuri karamu Pedri uja muri 11 bananze umwaka 2024 Cole Palmer kwera ko of course Chelsea yatwaye ngo Monde de Club kandi ngo Monde de Club yakini 32 reka tumere nk'ubu nk'abatorera gato ariko umuhungu wacu mwene wacu w'umwongereza akinira Madrid uravuga Jude Bellingham yakoze iki mw'abantu b'Imana ku mwaka weze byo tuma aje muri 11 de départ
ahubwo je namvuga ati biroroshe iyo ushaka kuba umuntu w'igitangaza genda uriha abamenyesha makuru genda uriha ama media zo kwamamaza nico ndakubwira umuntu akatwumviriza kuri Facebook na YouTube nimba ushaka ibintu bimenyekana zana kuri Akejo Media cyane ama media aragushira hejuru kugira igitangaza no ati byose bikamenyekana by'ukuri n'ivyo uri cyuko bikamenyekana baranakongereza n'akantu utari ufise neza cyane bakagushira ku visibility ikamenyekana ariko no kuri umwongereza mwene wacu Jude Bellingham yego warakinye umupira mwiza 2024 bigitangaza ariko 2023 warabaye igitangaza ariko 2024 wa mugabo 2025 mugabo ntaco atuyagiye 2025 mugabo yari futi kiretse bamuhagashimwe kuko yabazwe birashoboka kubera ko baramwopeye birumvikana kariko kwacimwe bamuhaye urabona uretse yuko haba amatora kugira ngo bashobore gutora umukinyi yigenje neza mu mwaka Jesse nibaza ko nayo matora iyo bayagenze nkuko twabibonye vraiment kuri Jude Bellingham na cyane cyane nguma ngarukako iyo mumbwiye ngo Jude Bellingham n'umubona muca munzana n'abandi baba bari bakikwaje ibinyamakuru byaramukoreye itangazamakuru ryo mu Bwongereza rafise ijambo cyane yaramukoreye Espagne rafise ijambo mu Bufaransa rafise ijambo gusumba kumbure ko ukumva ryari mu Budagi ndetse n'ahandi n'ahandi reka nako karorero kagaragara bwana Wilson Chubandanye uyu mugabo bita Jude Bellingham yararushije okay Bellingham ni box to box numero 8 yararushije Declan Rice wa Arsenal no mwaka ntivyakuze urakoze yararushije yo Neves wa Paris Saint-Germain Neves ni gikoko reka nakweka n'abandi bakinyira ngo ati batagaragaye mu banavugwe uyu mukinya kinira kipe ya Napoli Scott McTominay yamurushije siwe yabaye mbe yaranze ni wara MVP ari yabaye no kutwara season muri Serie A yaramurushije reka tugende muri equipe ya Chelsea de Bruyne yararushije Enzo Fernandez uyu mutipe yita Jude Bellingham ntanagato uyu mugabo rero umugani wa Houston abongereza baragiye baramuhypinga mugira umukinyi w'igitangaza baramuduza bamugira ko umukinyi ariko mu by'ukuri nubwo utazi bya football waravye Madrid yo ku mwaka uheze umukinyi yarahetse Madrid yari inde ari Jude Bellingham kiri Mbappe yari Mbappe kwa twe kanatsinda abaye na top scorer kandi equipe ya yiwe ndembe Jude Bellingham mwana wa mama sinda kwanka equipe ya Madrid sinda yanka uyu musore w'umwongereza no muri 20 niyo jamwo bo mwaka 2024 niyo jamwo ariko twatanga 11 bamuteretsemwo kandi of course katwemera ivya FIFA umukinyi Bwana Robert yego umukinyi atahukanye Anne Blanche 0 trophy soko yego nahiganwa na rimwe yigeze abana meilleur buteur yigeze abana meilleur joueur nta na meilleur passeur nta na meilleur passeur nta na meilleur buteur uri kuranyumva mu mahiganwa yose yakinye La Liga Super Coupe d'Espagne Champions League Copa del Rey Champions League nahiganwa na rimwe yo wo kwita yuko hari ico yakoze kinini cyane cya mu presence yoje imbere gusumba abandi bakinyi bose yabahujwe n'Imana kabisa kuranyumva ico ni cyambere ucumbwira ko wocu ufata ugakuramo umukinyi yaranze higanwa cyo muri Espagne umukinyi yabaye meilleur buteur muri Champions League umukinyi yabaye meilleur passeur muri UEFA Champions League umukinyi ubundi Houston nyene numva wagiye ahantu uvuga ngo ko tubatira ariko turaja avyumva yego uravuga izina rya Raphinha oya haranasa kuko Raphinha ariko kumutereka ngaha hagati muri miri ariko Raphinha yabaye mwiza akina kuri poste ya nimero 14 nta kibazo reka ndakwereke bwana abakiye 11 aho rero iyo munije ngaho cyatubwira ko n'imbere yaba Lamine Yamal amaze yose ndayazara yose abakiye 11 batogwa muri FIFA the best canke mu rutonde rwa FIFA ko yabasho gutondeka ngo ati 11 baranze umwaka nawe nubwo utora aba defenseur gusa barabatondeka umwese kuri poste bakakwira nta kibazo nubwo uno musi ikibazo kigaruka rero ari ntango kwibaza iki ntango kwibaza yuko nivyo kugira bagushire muri urutonde bivana n'amajwi baronse gusumba mugenzawe bebasha ko batatwereka ngo naka yaronsaya ngo asumba naka ya naya ariko amatora gitangwa twarabona ko Raphinha ari bari ku burindi munini cyane gusumba abandi bose ako Jesse nibaza kiniki na kimwe kabisa iyi equipe ibi bintu abagabo bagira ibi bintu bije nabo kubikekamwe abanyanga birimo icyo no kwita rega bari muri business bano bagabo hari ibintu bimwe nimwe ushobora gukora
ukabona ko harimo n'ibintu byo kwita kwihindagura kudasanzwe Eko. ugiye kuraba no mu by'ukuri Jude Bellingham sezo yakoze mu mwaka wa 2025 ni sezo no ngo iri futi 0 ni saison 0 trophée nta gikombe yatwaye nta na yewe meilleur passeur ntigeze amuba ntigeze aba meilleur bitere equipe yiwe naco yayifashije icyo yakozwe agashimwe bo muhana ko kubagwa ko bamuguriye operation y'urutugu barayikoze reka ariyo récompense bahaye mu kumusha muri 11 de départ siko reka turabe Cor Palmer Ego. cyo ni mufana wa Chelsea ariko Cor Palmer isizo yakoze nziza yakoze muri Monde de Club gusa siko ariko bafata saison y'umgo bita aba basore bayone veza muri equipe Paris Saint-Germain bayigwiza na 0 kandi bakinyi bafashe equipe Paris Saint-Germain gutwara ibikombe bitandukanye harimo nuko ko abasore bayone veze yego reka twemere ko yabaye na MVP wa Monde de Club ivyo biramuvugira ka Cor Palmer tumureke siko ariko ngo tugiye ko n'ivya Raphinha sigurira uko umusore yabaye meilleur joueur umukinyi yaranze La Liga siko umukinyi yabaye meilleur bitere muri UEFA Champions League Yego. aba meilleur passeur muri UEFA Champions League umukinyi wa mbere muri contribution bitsinda ari wa mbere afise contribution 62 afise 24 assist 25 raba Robert muri no sezo irangiye Raphinha yakinye 64 urakoze afasha mu bitsindo 61 uravyumva ibyo bintu hamwe byo bitsindo yafashije mu 61 yatsinze ibitsindo 38 atanga imipira iva mu bitsindo 23 reko uranyumva niwe mukinyi yaranze higanwa rya La Liga muri Espagne yatsinze ibitsindo 5 mu nkino zabahuje na Real Madrid ego urukino novuga ati bashobora gushiramo urukino kwa mbere rukomeye cyane kuyisi kanatsinda ni grand rendez-vous ikomeye uri kurumva atsinda hat-trick bahura na Bayern Dominique shiramo equipe ya Benfica no biracyarota Raphinha aho waryamye ngo tumise ngo Raphinha baca biruka bose Raphinha niwe mukinya denduye Benfica kukanyuma kora kimwe cyo kintu Raphinha kuri equipe Inter de Milan yakoze ibishuka byose ariko haza mu wundi muhemu witaronde daraujira muhemukira bibi kibazo acha twara ibikombe bigira kuri bitatu Ego. twara La Liga Copa del Rey Spanish Super Cup Yes. ariko ntiyabonetse no mu rutonde rw'abakinyi 11 sigurira reka karo tuvyoroshe tubishire mu nogati mu ego nivyo amatora ntiyamutoye reka tuvyoroshe reka tuvyoroshe bwana Houston wewe uri ridike mbwirira ukuntu wagenda gusigurira umwana mutoyi atazi iby'umupira w'amaguru yuko Raphinha atabaye muri 11 baranze Ibi ni ibintu bitumvikana na gato. ego reka twemere ko amarangamutima akora mu bintu by'umupira w'amaguru reka tuvyemere ko amasantima of course Raphinha namwiyumva muri kandifu gutora nakunze Carlo Ancelotti ukuntu yatoye Carlo Ancelotti jesho ko no mwemera bamyereza bambere kwisi bakomeye mu mupira w'amaguru Uwo ni mutama nyene azivya limwe. yatoye gukurikira yatoye uwa mbere Ousmane Dembele Aho ni sawa. atora uwa kabiri Raphinha atora uwa gatatu Mbappe ukora vyumva nukuvuga ngo uno mutama wewe yagiriye ku kintu rare yari y'umupira w'amaguru ivyo twabonye n'amaso y'iwacu buri wese yoshira gutora akabati bya ugenze uko nuko abishira hajya habona sivyo Lionel Messi kuno yatoye siko reka nabikora abiri hano Ndabira ni sawa. reka tubishe ku mugaragaro ariko yabazi ikirundo bagabo no bacanye kabisa yabazi ikirundo kubatera ikindi cy'ubumesha ku buryo nabwo ati umutima wo mu Rundi aradukoreye ko kabisa ivyumvikana na gatoya ushaka gusigurira umuntu ukavuga ngo hari abakinyi bamwe bakoze saison 2025 ibaye imfa gusa kuri Raphinha Ballon d'Or baramwiwe gatanu bonge ko kuri fa de best mugize futi ntahari gendo ndabire pose y'umugore wa Raphinha cye yahise yifuta Yavya yifuta hariya. yanditse ngo Easy Raphinha a basketball player mu cyongereza cyiza Easy Raphinha a basketball player yabajije a basketball player yabajije ko nyene ati Raphinha mukinya basketball kora kimwe cyo kintu ni mudusigure Raphinha n'umukinya akina basket cyangwa volleyball bana Robert ntanaguciriyemwo nkunda amaholasho y'abazungu ukuntu bashigikiranira usanga umukobwa ari inyuma y'umugabo umugabo ari inyuma ya madame kumva ko ategereje kumushigira muri kimwe cyose ikibi kibaye ku mugabo nawe nyene gisa nk'aho kimubaye Kimukozeho. ariko ino babantu biwacu babashiki bacu ino Reka birabira aho biba bihiye. mupfana agafaranga Zafite inoti mufaranga ni mwamunazinanye. mupfana agafaranga ariko ubundi barundi bo arumva yuko muri amafaranga Nkamwe waronka ryari. Imana iguhezagire ariko barundi abandi nabo baribaza bo barategura ati muri amafaranga bifuza reka bagufashe ko no kunayarondera warumva ko ategereza kuba inyuma y'umugabo mufashe ko yarondera aramugwako ati Raphinha ni mu basketball ni basketball player ati n'umukinyi akina basket nakunze cyo ngiza akoresheje kabisa Easy Raphinha a basketball player mwishure rero abariko YouTube mutwicira Raphinha akina basketball cyangwa akina football mutubwire mwandike muri commentaire mwemeye ibintu FIFA agiye ko yandika ishyira habona
mbega FIFA ntihari kugira ngo itange ikino kwita justice abakinyi 11 FIFA the best we yateretse ko nibo bakinyi bari bakwiye kuja ku bwanyu. hari ikintu navuga bano basore. hari ikintu nkibona ejo mu rutonde rw'abakinyi 11 Raphinha atarimwo nabaye ko ndibaza ndi jena censohoka basi je nibajije ibintu vyinshi cyane vyinshi kandi narashitse na kure kontra ya FC Barcelona na Raphinha va muri Leeds United harimo muri transfer mu ma details basinyiraniye harimo Raphinha abagwa n'abahemu niyatsindira Ballon d'Or ariko basore ndababaza mu ndabire Lionel Scaloni wa Argentine ngene yatoye Kylian Mbappe atora Pedri na Baryamiwe ariko waba bagabo muri Amerika tina nyene n'abahemu wa mbere yatoye Kylian Mbappe wa kabiri Pedri wa gatatu Baryamiwe ni Lionel Scaloni wa Argentine undabire uwo bita umunya Argentine kudatora Raphinha mu Brazil biratahutse kubana abantu barakunze kuba umengo umbiza kapitene Martin Odegaard yego Ousmane Dembele Vitinha Harry Kane ako abantu baragwira na Harry Kane bamuzanye muri bibintu abakabaye ikintu neko ndavuga cyane nace nibaza muri kontra Raphinha Leeds United yasinyanye na FC Barcelona ya Raphinha agenda muri FC Barcelona ndavuga muri transfer harimo ko Raphinha niyatsindira akashimwe ka Ballon d'Or haramwe mu mafaranga FC Barcelona izotegezwa kuri Leeds United nuko ntayibuka neza urakoze cyane bwana Yusto utubandaniza aho nyene ndakene kuri ico kibazo uri kuranyumva haramwe mu mafaranga FC Barcelona yego izotegezwa kuri Leeds United Raphinha niyatsindira agashimwe ka Ballon d'Or uno munsi nyene aho nyene kuravuga yego nimba FIFA the best itiyumviriye kuzana izina rya Raphinha bakiye 11 nimba FIFA the best bitakunze ko ashobora kuba aronka agashimwe ka Ballon d'Or akaza wanashaka mu bakinyi bari nyuma y'abandi batandukanye nka Baryamiwe ubwo Barcelona yoyo ko turavuga yo bahemukiye witwa Raphinha kuri no munsi tuba tuvuga tutu no munsi Raphinha abamesha makuru muri ya Kejomed tuko turavuga amajambo menshi ubwo Barcelona yo munzu yabo yoyo sirikira akora ayo makosa erega nanje hagize aho nibaza ikintu nk'ico yamuhemukiye bien ava iyi equipe ya Barcelona yamukira Raphinha hagize aho nibaza ikintu nk'ico kandi natangwe ndabishushanya na performance nziza kiratangwa na Raphinha ariko bagomba nuva muri FC Barcelona bagomba bashira imbere umwana yitwara Baryamiwe gusumba uko bashe imbere Raphinha barihemukiye kandi ngarutse no kwibaza ati ni gute Raphinha basi ego nivyo no kugatagatwara kano gashimwe ka FIFA the best vyari kuba byo biratahutse ko Dembele yakoze reka bwana Yusto neka nakubwira ikintu nuko bakinyi 11 tukaza gusanga mo Dembele ngamo Raphinha tawurimo reka je nteri bombe aho Barcelona ibi bintu ntibiri nyuma reka nakubwire reka nteri bombe byashaka biturike ntacyo bitwaye yego Raphinha nubwo ari gutwara FIFA the best nta muntu yakurenza induru ngo barakamwibiye oya kuko ibika Dembele nta warengeje induru nta warengeje kuko biragaragara wanashaka no kumwa kwezi mu Ballon d'Or Raphinha bari kuvuga ngo reka tubalance kubera ko yabuze Champions League ngo ikibazo byateye ariko Raphinha yari kumu bakinyi bobo swat atabaye wa kabiri ku wa mbere kuri Ballon d'Or ukugana atabaye wa mbere mu gutwara FIFA the best ku wa kabiri cyumvikana ko na Ballon d'Or ngiya ntandi nyine babuze yo babica no muri 10 ya mbere bari kumushiramo babuze ho bica mu vyikuri birumvikana ubwire gute muri Ballon d'Or dore kuri Ballon d'Or ni gutumbira ko Vitinha yagiye imbere ya Raphinha. Can you imagine? Ni gute unsigura ngo yamare rega hari ibintu vyubakwa je natangwa mbona ibi bintu ko bimwe amakenga ibintu vyo gutanga Ballon d'Or batangwe kuri buri rukino ngo omedi match Pedro ukabona n'urukino uwakoze cyane yabaye Raphinha gusumba no Pedri none hirya yejo ntihara rukino FC Barcelona batsinda ibitsindo bibiri byatsinzwe na Raphinha omedi match ntiyabaye Baryamiwe yes numva ko ari kintu kiko kiratangwa kubakwa kandi Raphinha nivyo avuye mu mvune ntiyagishika inkino zibizi kurike nabaye omedi match reka nakora ikintu kimwe bwana Houston bakubwira ngo reka nabo nyine baribaza ati none uwo musore atanguye kuza muri ubu buryo muri izi nzira turamukizwa niki reka barakubwira ngo urumva yego mu gifaransa nto byoroshye cyane ngo si la vérité blesse le mensonge tue nimba ukuri gukomeretsa ikinyoma kiriyica urumva icyo kintu reka buri wese cyangwa abo bagabo bo muri Espagne abamenyesha makuru bumve ko bakoze icyo kintu cyabo cyo guhypinga cyo gushira hejuru bita Baryamiwe nabo ba Espanyol bagenzi babo ariko kubwira ngo ukuri cyangwa akahise cyangwa amateka wanditse yandiko mu bitabo page yanditswe ko titre izoba kumara ijya titre kandi ko ntazukigura fuswe n'umuntu numwe mu buzima bw'umuntu na rimwe no kubwira ikintu kimwe buryo ugiye kuraba ko nubwo bitara Raphinha Diaz Beroli hari gihe rimwe rimwe tuvuga ngo mbega ubuzima ninde agena ubuzima bw'umuntu ni Imana yonyene seko uyu mugabo bitara Raphinha Diaz Beroli byagaragaye ko rimwe na rimwe hari ukuko kwa Barcelona kwatumye umukinyi atagaragara nk'umukinyi w'igitangaza muri FC Barcelona kanasika no kwisi yose ariko buri mutwe w'umuntu
n'amaso y'umuntu ara football arabizi ko Raphinha uwo mukinyi mwiza muri FC Barcelona hari biraza kandi sinavyaragaragaye equipe itamufise bahemera amazuru no mu kanwa yego kugira ngo basinde match ariko iyo mufise ni equipe ihemera amazuru gusa bahemera mu vyuma siko equipe usanga ko hemera mu maha nk'ifi mu gihe badafise n'umugabo bita Raphinha Diaz Beroli ariko gene cyo ndabira mbega kugira ngo umukinya abananya bigitangaza mu bwiza bwiwe natara yibananye iduga ni kiye kintu equipe mufasha nuko kumushira hejuru kamwerekana ko umukinya w'igitangaza kumugirira promotion cyo kugira ngo nabaje debire ngo tukotona muri 11 de départ nuko abongereza abagenzi bibagiye kuba mushira bamukorera promotion araza kugaragara kandi nitwengisa kamaraga mutima akora nka Dominique Sobosera kuntu yatoye burya arabakingiye kwanka burya je ahubwo ibi bintu abantu ngiye kwanga kubera ko batazi ibintu bya football n'ubwo abakinyi bakomeye ibintu niba biraba birashobora kuzoca bikora kuno mugwi wa FC Barcelona kubera yuko ugarutse ukanaraba ibyabaye kuri Neymar Junior mu mugwi wa FC Barcelona ni ibintu byasa n'ukuntu nyene bifitanye ishusho n'ibinyene ko kuri Lamine Yamal ndetse na Raphinha kandi Raphinha nawe nyene nk'ubu hoca haza abantu bakamuja mu matwi bakamubwira ati bwamundi burya uno mugwi wa FC Barcelona hari ukuntu iki niki bimeze ukuntu nawe nyene ashobora kubitahura muri iyo nzira Neymar Junior yarakoroka abona arakoze n'ivyo nubwo byabigoye cyane kumva ko Neymar Junior yoza gasumba Messi ariko hari gihe nawe yazaga gukora ivyo bikabagera neza ariko nta musi numwe bigira babimushimira waguma wumva ko baguma bagaruka n'izina rya Lionel Messi yego kandi byari binagoranye ko kumva ko Neymar Junior yoshobora gutsindira ubushimwe ariko Burundi Lionel Messi ahari Burundi yihangane si kuranyumva si wenye namwanka mbonye na mwene wa Luka Modric hariya uno munsi ukagira uno munsi wacagira nk'abantu begerera Raphinha akamubwira ati burya wowe uraraba neza ino FC Barcelona n'umugwi batazi guha agaciro umukinyi karabafasha neza canke karabagerageza kubafasha mu byo bifuza kuronka ariko bo bumva ko bokwitwareka cyane guha agaciro abana biramasha ni waguma ngaha rero bivaye n'ibikorwa byawe byiza ukora bizonanirana ko ushobora gushika gashimeka barodoro rega ntihashika yaho Raphinha agira inyota yo gushobora gutahukana gashimeka barodoro yifuza barodoro ni handi uzosanga afasha ingingo kuva muri FC Barcelona ngo ko yifuza barodoro kuko arazi neza kuva muri FC Barcelona biragoye biracari kure kuko no musi cyo ukora cyose hari ukuntu ko kirashimirwa umwana akiri muto Lamine Yamal rero ibi bintu rero FC Barcelona itabiraba neza bishobora kuzoyikorako kuko nundi mukinyi mwiza ejo azogaragara azoboneka yumve ko yifuza kuza gukina FC Barcelona indoto yo gukina FC Barcelona kandi kanatsinda FC Barcelona izomufasha gutwara ivyo bikombe nubwo bushimwe byiwe nkuko Robert Lewandowski yavuze ati je naje muri FC Barcelona mfise amahirwe menshi gushobora gutahukana Ballon d'Or ariko akumva ko hari undi mwana ariko arahitinga avuye muri Lamashe bizogwana cyane ko je nshika kuri ubwo bushimwe nubwo mba numva ko mfise ubwo bushobozi bwo kubikora ubundi reka twemera ko Lamine Yamal umukinyi w'igitangaza kandi mwiza cyane muri kipe FC Barcelona yego iyo tara iri exceptionnel arayifisa hagagaza ko umukinyi ngo ati ari promising talent muri kazoza kanzoba mwiza cyane mu buryo budasanzwe ariko none katurembega Lamine Yamal we n'umuntu ki Lamine Yamal myaka afise ningahe no mwana w'impano akiri muto siko mbega Lamine Yamal equipe yakakina yitwa gute ni FC Barcelona mbega imyaka afise iramwemera ko hika Barcelona kayishobora mbega harabakinyi bato nka Lamine Yamal bahise Barcelona kashikana ku bintu byiza ega na Messi nigeza nayiheka we urakoze cyane merci beaucoup nikiho nashaka kugira uwo Lionel Messi y'abanyabakinyi bibitangaza batandukanye yamufasha gutwara equipe Barcelona yabanye na ba Pedro siko abana na ba Alexis Sanchez kandi kanatsinda Lionel Messi wanashaka bwana Houston no kujya nabanye nabo bakinyi mu biza mugize mwiza akamugira igitangaza mu kumudugiriza iyo niveau ndavuga bamwita umunya Brazil Ronaldinho Gaucho yamugize igitangaza aramwentika muri Barcelona ariko Lamine Yamal nawe yabaye bukinyi mwiza aba muri ya Barcelona bamugira igitangaza afite bakinyi bitangaza yabwirizwa kuba yogira munsi akiga iyo projet FC Barcelona iyo ni kosa ryambere bakoze fata umukinyi nka Raphinha Diaz Beroli umukinyi yagukuye mu menyo ya kipe ya Bayern Dominique Bayern yabakubita uko kene uko byije yabise minani batse ibitsindo 8 kuri 2 equipe yabibabangamira ko Raphinha ayifata ari umugabo umwe kwita hat-trick agufatiye benefikiye gushyira ugasuzuguro kibitseko bigira kuri 4 Raphinha ku isi cya gatano equipe biratashe siko agufatiye equipe ya Madrid muri El Clasico zishika kuri zinga ayigize equipe dakomeye yerekana ko equipe ndembe ku mugabo bita Raphinha Diaz Beroli ni gute nubwo bufise logique umutwe ukora neza cyane nk'uburongozi bwa FC Barcelona ni gute ufata mu kintu Raphinha ukamugira ko atarekera karwa mugwi so no kwatukure kwangere hari rimwe kushobora gukora amakosa tukibagira ko rimwe na rimwe biza kuvyara umusaruro muri equipe mu buryo bwa rezita mu kibuga kuko no kugira ngo Raphinha Diaz Beroli nawe ahari umaze ko umugore waje kuvuga kwa Instagram akandika izi Raphinha a basket player
bice by'imikana ko rimwe ntiyishimiye condition umugabo werekana bango wanashaka mu buryo bw'umupira w'amaguru uko turavugana kandi nubwo ngo abantu ba mbere ko atuma Raphinha atabaho neza mu mupira w'amaguru na FC Barcelona bifise mu ruhara n'ubundi kuko kubwira ngo ntimba muri option d'achat plutôt muri mu masezerano bagiranye na equipe ya Leeds United bavuga ko nyetwara Ballon d'Or bazo muri amafaranga nayo equipe ya FC Barcelona ikaba yifite ibibazo by'amafaranga yikeneye hari ibintu shero nka condition Chembo nakora umugabo w'umunya Brazil reka shimire Carlo Ancelotti niwe mugabo nabona ko yakoze neza mu gutora yatoye akurije ino ko tira reality ya football usumba abandi nabo bakurije amaranga mutima nuko kabisa kwizina rya Raphinha litibonetse mu makino uvuga ngo 11 bigene neza muri FIFA the best ariko kandi hari n'ubundi bushimwe ko baratangwa ku mugoroba uvuga ngo wejo mu bashikinyi witwa uvuga ngo Donnarumma n'umukinyi asangwe ari kwa Manchester City ariko yatowe ko ariwe imwe goli yigene neza kuruta abandi banyegoli ku mugano wa Buraya ayo muri equipe yitwa nde yari muri equipe yitwa Paris Saint-Germain muge kandi witwa Luis Enrique n'umumereza w'ino equipe yitwa Paris Saint-Germain akaba uvuga ngo nawe yagikuba atogwa nk'umumenyereza yigeje neza kuruta abandi bakinyi muge kandi witwa Aitana Bonmati wa FC Barcelona nawe akariwe yatowe nk'umukinyi yaranze umwaka ku ruhande rw'abigeme mu bushimwe bwa FIFA the best nuko novuga binameze kugeza muri kano kanya tuva hano dusimbira kurukira ko ku mugoroba w'ejo ariko reka tubanze tumvirize publicité gato cyane hanyuma tugenda wanashaka tunabandaniza aho twari turagiza ariko kandi kwa twinjire wanashaka kurukira ko rahuza equipe yitwa FC Barcelona nino equipe yo mu cicaro ca gatatu bakora kina ku mugoroba uvuga ngo wejo isoko Bwana Dick equipe niba ari kwa Darajara kagerageza kwerekana niyo mpamvu nuno munsi nabajanye iki kibanza kiri ku isoko iki kibanza gikeneye amafaranga gikeneye umuntu acubakamo ariko ayo mafaranga imbere yuko aboneka reka ndaguhe na adresse ya nyayo ni kuri Africaine mu Nyabugete ahantu harakayaga hameze neza si ahantu uzoryama ukumva ubushuhe gusa nibwo bugusanga mu nzu sivyo gusa iyi parcelle ihagaze muri are dine gusa kuri ubwo umaze kuzana umufungo wawe ucibona nimero ngaho hamugahamagara bakakwiteramwo parcelle nuko akejo meja umenye yuko yamamaza ibintu bigina nabandi mwa mushaka kwamamaza muze hano mwamamaze karibu murahawe ikaze kuri akejo meja yes bakunzi ba akejo meja bakunzi b'ibintu